Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse moro y'Imana twongere tubaha ikaze mwebwe mudengeshanya gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Ni Protector Kingiwe ngarutse mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira, muzi neza ko ndakibategurira nkongera nkakibashikiriza, ariko no munsi sinza kuba ndi jenyene, ndi kumwe n'umutumire mwamaze kubona imbere yanyu, mukozi w'Imana sanzo riri indirimbo zihimbaza Imana, indirimbo nziza, indirimbo nararazumvise navuga nti no muririmbyi rifoke ndamuzana hano kugira ngo atubwire byinshi kubijanye na kino gikorwa asanzwe akora. Reka tutangura neza, mbanze ndabakire mwebwe muje kudukurikirana, ariko kandi muce mumfasha twakire no mutumire wacu tumuhakanya aturamutsa yongera yidondora ariko adukurikirana. Mutumire wacu turakuramukije. Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana. Amena. Amazina ninde kubaba ari rya mbere badukurikiranye uyu munsi? Ku mazina yanje nitwa Izimuhire. Ego murakoze. Asante. Izimuhire mu majambo yose ni ngwiki, kuko mu Kirundi ajya nubona uvuze ngo Izimuhire Ego umenga ni inka bahaye umuntu waje bagati iyi nka rero Izimwerere Izimuhire izira ryawe riri ngwiki neza neza, izi rirukwajo muhire rirukwajo canke umuntu arajaniranya ati Izimuhire. Murajaniranya. Ego kumbe ni Izimuhire inki Izimuhire. Uko turahiriwe. Asante sana, ndizera neza bariko baradukurikirana batahuye. Izimuhire asanzwe muri imvye riri indirimbo zihimbaza Imana. Neza usanzwe ubahe korera he nimba atari banga? Sanze mba mu ntara nziza ya Ruyigi, nkorera mu ntara nziza ya Bujumbura. Ego niho ndiko ndakorera akazi k'ubuganga. Ego aba sanze ndumuganga. Impande y'ukuririmba uranabungabunga amagara y'abantu. Ego murakoze. Ndaza ko kwitura nitwava hano kuko namye numva hano kizibura. Tukera tujanye aje njyamike kuko bisubanze umpime kugira ngo ikindi kigali tuzogikore meze neza, umutwe utanyagara. Nuko rero karibu asante sana. Ego nuko no mutumire tuza kwa duteramanya muri kino kiganiro cacu cyo no munsi, nawe tugusabe uze kugira ico uvuze muri kino kiyago tugiye kugiriranira none mukozi w'Imana. Impande yavyo akaba asanzwe ari n'umuganga asanzwe abungabunga amagara y'abantu, kandi ivyo bintu rero iyo usanga bikuye hajya uzi ko muri Bibiliya hatubwira ko Luka nawe yari umuganga. Luka yari umuganga, vraiment kaze ko buganga mwubahwe kabisa mukora ibikoringa. Urakoze, Yesu abahezagiye. Amina. Nuko turaza no kugaruka kubijanye n'akazi mukora ko kubungabunga amagara y'abantu, ko mu gihugu cyose umuntu akora ntareka kubona mw'intambamye canke ivyiza byose turaza kubigaruka ko, ariko reka duhere mu gisata cyo guhimbaza no gutazira. Iki gikorwa gitanguye ryari, ukimazemo igihe kingana gute? Iki gikorwa ndagitanguye nkiri umunyeshure. Igikorwa ndakimazemo imyaka myinshi ndagikora, kandi narahezagiwe, yaba kwishura narahezagirwa, nagironkeyemo umugisha mwinshi cyane kabisa. Ego murakoze. Wow, asante sana. Wakitanguye ukiri kwishuri, nimba ukivyibuka hari mu mwaka wa kangahe? W'ibihumbi 2000 na kangahe canke w'igihumbi 1900 na kangahe? Sino sishe. Iki gikorwa nagitanguye niga mu mwaka wa kabiri. Mu mwaka wa kabiri wa paramedicale mu ishuri ry'ubupfutsi. Yego ariya mu ntara nziza ya Muramvya. Niho natangura kino gikorwa. Urumva ko nakimazemo imyaka myinshi, nakimazemo ibihe byinshi ndiko ndakorera Imana kabisa. Nakibonye mu mugisha cyane. Kuva utanguye kino gikorwa umaze gushira habona indirimbo zingahe? Uwo bazipfutsa yozisanga kuri uhe rubuga? Uwo bazishaka yozisanga kuri YouTube. Ego
murakoze. YouTube yawe yitwa gute ubwira umuntu atangura ubunyene gusacinga arondere indirimbo zawe? YouTube yanje yitwa urandika izimuhire cyangwa ukandika kubw'amaraso. Benshi kw'ishure basanze bamenyereye izina kubw'amaraso, abankunze indirimbo yiwanje bayikunze gose kabisa, mu muryango barayikunda gose, yego n'amashimwe. Nizere ko niyo ndirimbo wahereye ko kubw'amaraso. Ego niyo nahereye. None kubw'amaraso havugwamwe amajamba yayo ko tukoma mu kanya ucuyicira mu gahogo kugira twumve. Kubw'amaraso k'amaraso aratandukanye wa muntu we, haraye impene, haraye intama, haraye inuma, haraye inka, ni ibintu nk'ivyo washatse kuvuga yaye. Washatse kuvuga amaraso ya Yesu. Uko ukiri mu isi nuburamenya ayo maraso. Yego. Mugani umaze kumenya ayo maraso kashobora kukugira uwundi muntu. Yego. Niho ucumenya ko amaraso akomeye. Kuko igihe nari mu isi naganzwa n'ibyo mu isi. Mugani maze kumenya ayo maraso siganganzwa na Yesu kabisa. Bivuze aya maraso tuyite amwe Yesu yadusesera ku musaraba kugira ngo tuharigwe. Simbuze yarya y'intama. Yego, ariko agakera ngo bagira ngo amaraso y'intama ngo ikimazi cy'inuma ngo ciki niki, ariko bijya bintu wefrema ariko bironka arigare wibereye ku ishuri bijya kubera Yesu yaje yemera kuva mu ijuru, araza kutwitangira. Yego, araza ku bwacu, araza kugira ashobore kugira kuducungura. Yego, ayo maraso niyo ariko aradukomeza kandi tubayeho twishimye kabisa. Yego, ayo maraso niyo naririmbye. Sinaririmbye yajya amaraso y'inuma ibijya bya kera muga kubera Yesu yaje. Yego, amaze gushika byose yaciye abihindura ubusa. Ivy'ibimatsi vy'intama vy'impene vy'inuma abarabikuyeho aritanga bikimazi kizima gishobora gucungura amahanga yose. Ino ndirimbo nanyotewe kuyumva. Abashaka kumva ino ndirimbo mukubitire kuri YouTube channel wandike Izimuhire cyangwa wandike kubw'amaraso by Izimuhire ko bimeze. Ariko twebwe turi hano reka tuce tuyumviriza ino ndirimbo cyo tuyiririmba ko umuririmbyi turi kumwe yaririmbye acashira mu gahogo kugira ngo tuce tuyisangira muri kano kanya nuko. Baba
oh sinyichiganza kuga Yesu Kristo sinyichiganza yaranesheje sinyichiganza tuvuge duti haleluya tuvuge duti haleluya n'umwana w'Imana yatsinze Satani tuvuge duti haleluya tuvuge duti haleluya n'umwana w'Imana yatsinze Satani mu Burundi ni Yesu haleluya n'umwana w'Imana yatsinze Satani kw'isi yose ni Yesu haleluya n'umwana w'Imana yatsinze Satani kukamaraso sinyichiganza yaranesheje sinyichiganza kukamaraso sinyichiganza yaranesheje sinyichiganza kuba Yesu Kristo sinyichiganza yaranesheje sinyichiganza ushize hejuru Yesu Mana shigwa hejuru wemeye gutanga umwana wawe nuko indirimbo ni kubw'amaraso indirimbo nziza cyane dushize mu mwuka muri mpwemu yera indirimbo vrema ikinkuramwo amanyama yose mba ko ngarutse noroshe kabisa aya mashina yawe izi muhile vrema aya mashina yawe indirimbo ni nziza cyane indirimbo kubw'amaraso yawe Yesu numvise ko ari amaraso ya Yesu rero bamatsinda arahetse sinjibaza ko ari amaraso y'ibikoko y'inuma canke y'ibindi bindi ino ndirimbo gira uyandike byagutwaye igihe kingana gute byagenze gute wiyumvire gute kwandika ino ndirimbo indirimbo yanje kugira nshobore kuyandika ntabwo ari jewe nashoboye kuyandika yego numvise indirimbo iza nka message yego ingwamo ndi mu itiro ndyamye imaze kungwamo mbyuka ndiko ndaririmba nkazira Imana yego numva ngo kubw'amaraso sinyichiganza ndavuga Yesu koko ni wewe umpaye iyi ndirimbo ndumva ijuri mbwira ngo genda muri studio ugende uyikiragize ko yari yambwiye ngo gende mvuga ubutumwa ndabwamamaze hose kabisa ndumva ni naye nziza kabisa yo kuza kuvugira uwo
Yesu yaranyiyeretse muri byose aranyiyereka aca ndungikira iyo ndirimbo ati kubwo amaraso no kikiganza kabisa naho uca mu bikomeye yego ayo maraso niyo uzocamo ndavuga ati amina kabisa yego amina kubwo amaraso sinciganza zimuyirekera ngira wariganza uko uri hose ego nariganza nari mu isi urya twese twese kaza twakari karabaye yataba ayo maraso rero ino n'indirimbo nziza cyane ishoboye kutwibutsa ko tutakigomba kumera uko twari tumeze kera tutakikwiye kwiganza nk'uko byari kera kubera amaraso ya Yesu yamaze kutugira abandi bantu. Indirimbo maze kuyisohora yakiriwe gute gerageje gukurikirana abayikurikiranye na cyane cyane ko mba yaguhinduriye n'izina ku ishuri? Indirimbo maze kuyisohora batarayumva gusa gatonyi message yego Yesu yari yitanze kabisa maze itanga akantu gatonya numva bayikunze yego numva barankunze cyane batangura kuririmba ati naho tarayitubwira twumvise kubwo amaraso sinyiciganza numva nahezagiwe ndababwira ati rindira gatonyi arako nsigaje kugira nshobore kuba rungikira yose iyo message kabisa baca bararyoherwa rwose yego bamaze kuyumva barayakira irabanezera canasubira muhira yego sanga muhira niyo ndirimbo ikiravugwa aho ngiye hose ndumva ngo kubwo amaraso sinyiciganza umva ndahezagiwe kabisa ndavuga ati yari message by'ukuri ni message ya Yesu amina yari message y'Imana indungikiye irikiranyereka ko ubu ntaciganzo ibyo ndiko ndacamo byose nibere mu maraso amina nuko abantu kenshi bo mu kuja muri studio ngo hari abafata umwanya muremure bakandika indirimbo hari n'abandikirwa n'abandi bo bakagenda baririmba ivyo navyo ni ibintu bishobora gushika wewe wakiriye gute guhabwa indirimbo muri ubwo buryo? Maze kuronka indirimbo naranezerewe cyane numva ibyo Imana yambwiye ko ari sha gikorwa ndiko ngomba ntangure gukora kuko nibaza ngo nshobora kuvuga ubutumwa ahubwo n'ubutumwa urashobora kucica mu ndirimbo kabisa benshi bagahezagirwa bakumva message watanze bamaze kumva message watanze barashobora gutoragura amajambo bagakuramo ijambo rimwe rimwe bakavuga ati koko Imana niyo yamutumye kabisa. Watubwiye ko watanguye kino gikorwa uri ku ishuri byarakorohera gufatanya kwiga no kuririmba muri studio bigasaba n'uburyo bwavaye? Ico caranyorera cyane nico cambere kenshi ndiko niganikaye nkumva indirimbo iraguyemo imaze kugwamo ugasanga ndiko ndaririmba najyakaye narisize ngaho akakubona nikaye ngo uri kurafata amanote kombewe agiye kuririmba sha bakabona ndiko nditazirira ora ndiko ndanezerwa babonye ndiko ndanezerwa harabambwira izo ndirimbo ntazo zozivanamo mugani Yesu arangirira neza sindigera ntaha ndupesha narupesheje mu mwaka umwe wa gatatu nama nitahira mu mainite ugasanga mfise amanota menshi kandi meza bakambwira ati bwa bundi koko izimuhire icari karakorera Imana ari karakorera niyo kabisa. Mu Kirundi baraciye umugani ngo imigere ibiri ntitereka byarakoroheye uratera imigere ibiri birakunda ku ishuri birakunda no mu muziki birakunda yego ibanga niriye bo jibanga nabonye muri umuziki muri gukorera Imana n'umugisha benshi
baranka gukorera Imana bari kwishure bakavuga ngo sinokorera Imana ngo noca nyobegwa aho nyene Imana ibishaka iraba ukuntu kuwawe burya nawe yo kuyobeza ukayobegwa bikanga ukabona ukavuga ngo ngomba ngo ndayobewe aba ari umugambi w'Imana burya Imana irashobora kukureka ikavuga ati kabikwereka urayobegwa kugira abo ukuntu cyitwaramo je narigeze kuyobegwa Imana iranyereka ati uzoyobegwa navuga ati koko ni Imana sinzoyiva inyuma niko jibanga narayibonye mu Mana cyo ituma nazoyivako murakoze. Asante sana. Nuko indirimbo iramaze gukogwa iraja habona. Indirimbo irafise amasanamu bo indirimbo yo wanje ntifise amasanamu nayigiriye riringisi mugani niko ndayitegurira cyane masanamu tuyitege ryari bo abakunzi banje ngira ngo barashobora kugira nibanshigikira canke bakabandanya bakurikira ibikorwa by'iwanje ndibaza amasanamu azosohoka vuba. Amasanamu arashobora gusohoka ego Yesu yaramezagiye amen amen ajya Yesu aguhaye ingabire ajya baguhezagiye ibisigaye nawe aca amenya ahacisha ngo afise inzira nyinshi niko numvise kandi naje narabibonye simavembesha nuko turacabananye na kino kiganiro ariko imbere yuko tuhava twerekeza ku musozo nagomba kumenya izimuhire mu buzima busanzwe watwiye ko uri umuganga byagenze gute kugira ngo mu bisata byose uhitemwo igisata cyo kwitaho amagara y'abantu niki cyabiguteye cyanteye kugira nshobore kwitaho amagara y'abantu wegera akamikro kawe neza ego nashoboye kwiyumvira ndimbira ko ariko kose navuga ati mbega nikihe noshobora gufasha umuntu cyane yumvira ati bayitwa mu gifaransa ati sauver l'homme sauver l'homme ni gihe uba uri kurafasha umuntu nanje ibi ndiko ndakora ni gufasha umuntu biciye ukuntu nashoboye kwiyumvira nshobora kwiyumvira ati mbega nofasha iki umuntu kwishuri abanyeshuri bose umwe wese afite indoto yico yifuza kuzoshikako aravuga ati cenzo umusirikare nzenzo umukuru w'igihugu nzo mustanteri beje usanga bafise indoto z'ivyo bifuza gushikako wowe indoto yo kuba umuganga niyo wari usanzwe ufise canke vyaje giturumbuka uravuga uti reka jewe nje mu gisata cyo kubungabunga amagara y'abantu igisata cy'ubuganga naraciyumvamo cyo bitwa vocation muri make Imana yashikije indoto zawe wegera akamikro sindiko ndakumva neza nturi kuranshikira uti Imana yashikije indoto zawe ego wari usanzwe ari wo mugambi arizo ndoto uvuga uti jenzo umuganga ego narabyifuza cyane navuga ati bicikagwa byanka byakunda nigiza kuzoba umuganga ego urize urahejeje urabaye umuganga urashitse ku ndoto zawe ariko sinzi igihe twigira kuvuga nombwira ko ufise urubanza rwo kwakira impamya bushobozi ni ryari ndafise urubanza ku itariki 15 February izo tariki nizo nshobora kurongera ko diplome yanje aho Imana izoba inteye iteka kabisa ego murakoze ibirori bizobera he bitunganijwe gute nk'umuntu yifuza kuza gushigikira yo bigenza gute ibirori umuntu yifuza kunshigikira kandi umuntu yifuza kuza ibirori bizobera imurambya kuri centre azoza aje murambya kuri centre ashitse azoca mbona amaze kumbona canke ashobore gushika noneho mwaka nimero kawe uzoza ntatse kwigwa arazimira azoca guhamagara tiriga nashitse irabo kuntu
sare iriho sare bayitwa Bajeroze kuri Bajeroze hajya kuri sante ucubabona hajya kuri parking umanutse hajya kuri parking y'amamoto n'amakingo kumanuka hepfo gato ucuhabona apana hariya kuri Maranatha oya urumva ko notimiye ngaho rero adresa neza umuntu atazozimira nkanje uvuye Bujumbura ni kunzira uvuye Igitega hose ni kunzira uvaye no rya Bukeye hose ni kunzira ucuza gutya ukaduga gatonyi ushika kuri parking cubona kuri Bajeroze okay nabatumiye bose abakunzi banje ba gospel babandanye banshigikira ni muri rubanza rwanje kabisa bizaba biryoshe frema Jenzo bandahari karibu Jenzo banahishikiye ayaje nta bintu vyiza kweri nk'ivyo vyoncika je hano hose ari ibintu vyiza mbandahari nuko bitunganijwe gute hatunganijwe ibiki nimba atari banga tumenye hazoba hariho umuziki hazoba hariho akabenzi hazoba bipanze gute neza na neza mwahashitse ntawe uzobura kujya umushitsi ashitse urara ukuntu wiyaranje yego kabisa karibu asante sana muramvya rero hari ukuntu haryoshe kuba haratuje hameze nk'akanye nuko bizokwanka ko arukangira ngo uburaro gute vyarapanzwe nk'abava kure bizoba bimeze gute abava kure barashobora kugira nje sinzotevya nta bintu nzotevya nk'abagaruka i Bujumbura tuzonyaruka yego muzosubira inyuma bizotangura sanga ibirangira isazi ngo bizotangura saa 4 saa 4 niho tuzoronka ama diplome byose bizoba biheze mugabo bizotangura nko ma saa 3 abo zinduka boza hakiri kare bakaza aho mu gitondo bagasanga bitaratangura kuko urumva icambere ni hajya icambere uzobuje ko niko igihe uzobuje kunshigikira kandi ukabona ukuntu Imana yanayiteka ikampa diplome kabisa uko uje mu nyuma urumva ko naho buje wacerera ngo mugenzi we ngaza urubanza ruhetse urabutse urubanza ruhetse zo ari bubaye arabyumva nawe ndezera ko twese aragushika kare ibintu byose bibe ku mwanya mwiza tuce twimanukira nk'abamanuka abaja mu tundi dukoko baca bagenda mu tundi dukoko nuko zimuhire akajambo wabwira abanyeshure mwiganye bagacika intege bakabivamo uno munsi ugeze kuri intambwe ngo babwira iki nakana ucugira ko no kubari kiriko bariga muga bakagira intege nke bati ntaho tuzoshika wabuce babwira uti noneje aha nihe ko naje akajambo kuri aho abanyeshure bari nyuma yanje bagenzanje abo twiganye abo nasize ico no batumira nibagumeko bagume bizeye Imana bayizigiye burya nta kitashitsa bo nongera nabatumira ko bamenye ko burya hari Imana iri mu ijuru ibyo byose babone ibyo bibazo mengo biraba mengo nibibazo n'umusozi uri imbere yabo byose irabihindura ubusa amina uko je nahabonye nahe uko burya narabonye ntahe ku Mana yanje murakoze asante sana izi muhire twari kubandanya ariko ndabona umwanya wahariwe kino kiganiro uri kuragera ku musozo nkundire ndabashimire kuba mwaduteye iteka mukatugendera mu bwami bwa Transisop Ministry TV ego murakoze cyane naryohe cyane ne kuba nashitse ngaha muri Hope Transis Ministry naryohewe cyane gose yego bo nongera ntumira nabandi nabakamo kuboza ngaha nahasanze byiza mwatwakire neza twaryohewe gose asante sana Yesu abahezagire amina numva no kwigumira ngaha mugani bikunze twigumanire cyabuze muri ngo twigumanire yego indirimbo zari nyinshi zo kuganira byari byinshi ariko kumenya no twemereye nizere yuko uzogaruka kugira ngo tuganire ku zindi ndirimbo abemereye n'indirimbo wow indirimbo shasha vuba turayihabwa yego
nayiswe ati niyo nayitwe niyo ego indirimbo tugiye gukorana n'umuririmbyi mwiza ego muririmbyi tubangira turamumenya uzomutubwira nizera kuzogaruka kutubwira ko ivyo byose utubwiye byashitse ko tubwiye hari abatwemerera amakorabo bikarangira tutayabonye abandi bakatwemerera ibiteramo bikarangira tutayibonye noneho uzoza utubwire izo zindi ndirimbo hamwe niyo nshasha tuganirira nyuma tunagaruke kujanye n'ukuntu diplome za uco gihuzo buyifise uzotubwira ukuntu vyagenze n'ukuntu vyakeye nukuri turagushimiye cyane nuko reka tubashimire namwe mwadukurikiranye ikiganiro cyacu none kirangiriye ariko ibindi biganiro bandanya mukurikirana kuri Trasis Hope Ministry TV General Prote turakingiwe tuzesuri duhure mu kindi kiganiro kizokurikirana ubutaha bye bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.